Amahoro neza bakunzi ibiganiro intahe yubaka numunezero udasanzwe gusaba kubakira muri kino kiganiro. Ndabipfurije umwaka mwiza mushasha wa 2026 uzubabere umwaka mwiza wo kumenya Imana, wo kubana cyane mu vy'Imana yabateguriye kuba mu runo mwaka. Rero kaze kandi muri kino kiganiro intahe yubaka turabafitiye intahe nyinshi ziryoshe kandi twizera yuko zizokubaka imitima yanyu. Uno munsi turafise umushitsi, turafise umutumira dasanzwe aza kutuganiriza kukungene yasanze ari Imana yonyene ishobora guhaza umutima w'umwana w'umuntu. Uwo mutumire nawe se uwundi ni Apollinaire Niyongabo. Apollinaire, ndakwakiriye cyane. Urakoze cyane kunyakira. Imana ibahezagire kuri kano karyo keza mu mpaye. Ikaze ngira urashobora kuramutsa bariko baradukurikirana. Yego ndabaramukize cyane. Nizera ko tuzakugira ibihe vyiza. Apollinaire, tudatevye twashaka rero udupfundurire agaseke kiyo ntahe udufitiye kukugene ari Imana yonyene ishobora guhaza umwana w'umuntu. Bimeze gute? Urakoze cyane. Ku karyo keza mu mpaye ko gushinga intahe. Vyukuri nagomba gushinga intahe mpagaze novuga mu kwerekana ngene Kristo ari wahaza ubugingo bwacu, ari we atuma vyukuri novuga ngo kudahaza mu mitima yacu haba huzuzwa, ari we wenyine ashaka kuhuzuza. Ndahera novuga mu bihe njyango niga muri secondaire n'ahantu nabaye ndi mujene nk'abandi mashuri mato naradiye ndashika muri mashuri yisumbuye. Hama mbanje gushika mashuri yisumbuye nagiye hamwe n'imigwi y'abajene navuga badafise inyifato imeze neza, mba mu kuba mu bintu bitandukanye. Bimwe harimo kunywa itabi, harimo no kunywa urumogi naronyoye nubwo ntarunyoye igihe kirekire. Ariko mugabo inyuma yavyo navuye mba mu gihe cyo kuba mu gutamba imiziki, gukina bijya ama pièce théâtrale. Hama ndabibayemwo, nari mu batamba ndabibamwo. Mugabo intumbero yo kubibamwo haba kumva umenga niho ahantu umva ko kumva uhagijwe. Narabishoboye ngira ngo abantu banzi niga muri internet barabizi. Hari no canke ari ruguru muri lycée Kiganda niyo nize. Imuramvya ndabibamwo. Vyukuri narumva umenga niho ahantu nyene sinzi, numva ko no kumva ko no hazwa, ariko ndabibamwo. Ariko mugabo hamwe narabona ko abajene nyene twa turi kumwe baranyamviya kandi barabinezererwa kuko ko babigira neza. Nabigira neza vraiment, nabigira neza. Je ko nabibona kuko nabona nabandi babikunda, kuko nabona uburyo baza kuraba iyo dukinyama ama pièce théâtrale. Nkabona ngene baza, nkabona ngene baryohewe, ama commentaire mwijoro tukarara yewe tutajya hamwe. Ndi majambo mu rurimi rwa none wari umustar ku ishuri wawe. Niko no bivuga. Navasanga ndengeje ariko mugabo niko no bivuga ko nawe ndabibona nyene uburyo abandi bavyakira. Ariko muga hamwe n'ivyo kumbura hari umwana yumva kumenga ivyo byo muhaza dace tuma umenga umuntu agoma hayiga kumenya kuba nk'abantu runaka, wamvia abaririmbyi runaka. Aho natangwe no kwandika indirimbo, ndazandika numva mutima wanje, numva umenga nzoba umusitari runaka. Namfise abo ndaba. Hama hamwe ndoto yawe yari uko umunsi umwe nawe uzoba uri mu star kanaka. Ego nzone mu star ababazi utuzi. Ego hama dachi fatano ko duhura n'abandi bajene babavuye ino mu gisagara je mvuka ruguru. Abajene twahura bafise uburyo kameme babayeho. Rero mu ubwo buryo babayeho nkaje nk'umuntu uvuga ngo namenyekanye muri internet wabaye mu star. Hari vyurusha umengo uriko arusha abandi. Waca umva vyukumenga uravye muga uburyo wabayeho gacumenga nawe ugiye hasi. Ukaguma umva rovide bamwe bavuye i Bujumbura. Swat mu ryo kwambara impuzu ugacumva nawe ati none je ko nanje ntambaye nkabo. Tadufise uburyo twambara ruguru abakugura impuzu. Ariko mugabo hariho impuzu azigezweho kandi zinazimvye, ukumva nawe umenga kugira ngo nubwo umenga hariho urugezo ugezeho gutamba ubarusha
ariko mugabo ni hahandi nawe ahandi ukiri inyuma hahandi ukiri inyuma ivyo byaciye gusumikira ahantu kubaho ubuzima bwo kwikompara kwigereranya n'abandi kuko usanga ikora gushira ahantu ya ca kinogo kikuma kiba kinini cyane bigatuma ahubwo mbina gukoresha n'amakosa yo gusanga wakoze ibintu bitameze neza aho uri navuga nk'akarorero je nari ntunze ibitungwa muhira kandi ibyo bitungwa wari ufise nk'imyaka ingahe ico gihe none nafise nk'imyaka nka 16 bo nka 17 18 wari nko mu 9 mu 10 yego hama ico gihe ikibazo caja kiba niko ngenda nkacanza kugurisha vya bitungwa kugira nze kugirane nje kugura impuzu zizimvye abari birato bigezweho abari amapantaro agezweho usanga ugiye kugirane kubigurisha usanga uburyo uri kurabaho uri kwiga kubaho ubuzima butari ku rugezo yuko ungana bivanye naho uvuka gushaka kwigeranya n'umwana kumbure ava muri famille runaka gusanga uri kubaho ubuzima by'ukuri utategereza kubaho. Ikintu kirakomeye kuko nibaza ko si mu mashuri gusa hariho nabo usanga bakora mugabo ariko baragerageza kubaho ubuzima burengeye ubwo basanzwe bubaho kubera ko hariho cya kinogo nge n'uwo bandana turaza kuvyumva neza. Ego harumva uri kurondera kugira ngo wumve ko wo kuzuzwa. Rero maze kuza muri kaminuza naragira amahirwe ndaza muri kaminuza ariko mugabo nagenda numva yuko hari ikintu nk'inyo mu mutima nkumva yuko hariho rovide mu mutima hari ikinogo naragerageje kumva umenga ndakeneye Imana. Kaminuza wayigiye hariya canke waraje ino nize muri kaminuza y'u Burundi naho nize naragerageje kuyiga ibintu novuga ukuntu numva no kuza mu mutima ntangura kurondera Imana bivanye naho nasengera naragenda nkavyuka muri matinale imise mu gatondo hama nkagerageza kwitunganya mu kwihana vya bindi vyo kuririmba kugerageza kuja gukina ntiwabibandanije ugeze muri kaminuza ntiwaronsa aho ushobora kubibandaniriza. Ego nabibandanije ndibuka ko ari na competition nigeze kujamwo ariko mugabo kubera naririmba indirimbo z'isi sinashoboye gupasa. Yari ihiganwa ry'ivyima rya gospel canjana n'ivyisi ariko mugabo cyanumva norondera Imana ngira ngo hariho ukuntu Imana ibirikira turondera no kudashaka kubimenya ntangwa kuja gusenga numva umenga hari ikinogo mu mutima wanje. Umunsi umwe ndahantu mpagaze impande y'ibarabara ari kuri imbere ya Petit Seminaire niko numviriza indirimbo y'umuririmbyi w'umunyarwanda hama iyo ndirimbo numva irankora ku mutima. Ari gospel canke ari gospel ntazo nakunda kumviriza ntazo numviriza vraiment ariko mugabo uwo munsi numva no yumviriza juste niko ndayumviriza nza mbona imoto ivuye ruguru imoto ciza iva ruguru yihuta kira nkubita cyangwa mwikanivo nguye mwikanivo ngiye kugwayo ikintu caje muri jewe directement kwari kwiva ngo ndapfuye ntihanye hama maze gushika hasi sinana nataye ubwenge bari umaze kumva ivyo kwihana canke vyarajemwo gutyo nyene mu mutima wawe wumva ati ndapfuye ntihanye. Entreta ari umuhungu twabana yarakijijwe umuhungu yarakunda kuvuza gitari yakunda kumbwira ibintu vyiza vyo mu gakiza ariko umugabo bikanka kwinjira niga no muri secondaire hari abakiza bakunda kumbwira ngo Apollinaire we tuzogusengera ngo uzokizwa kumbenge ngo baransenge nje gituma navuye nakizwa. Rero ico gihe nguye bace banjana mu bitaro mu Kanyosha banja mu bitaro mu Kanyosha barampima nsagana babaye ino indani mu mazuru hama baramvura hama ndataha muhira nashe muhira ndashika ndiko ndabiganira aho twabana hari abambwiye ati nukuri w'Imana ishaka kurondera ndabwiye ngene vyagenze cyane bigumana uko mugabo bimaze kumera uko ntangwa kwiyumvira rero ko je vraiment no kizwa cantangura kuja gusengera mu ishengero rya Vineyard nakunda kuja gusengerayo nkajayo mugabo
nkagenda gusa ari kuraba ngene bimeze hama nkataha uko nkacamara nk'indwi nk'amezi nkangahe vyaheze mbwa wundi munsi nkumva umenga nojayo nkajayo ariko umunsi umwe hari kuri bonane ico gihe kuri bonane niho numvise bonari mvuye mu giteramo nta mwijoro cyane ntashe mwijoro cyane casanga abo twabana bagiye gukesha makesha hari nka sandwi ijoro nshitse ndicara mbwa nicaye jenyene batangura kunyandikira ngo none watashe nje ndi muhira batangura kumbwira ati none turazi ko wozi no ngene biryosha zene bimeze neza ntiwapi vure majesi noziyo ariko mbwa mu nyandi yumvira none andiko muri kikwene njyame nje mu kabare ariko ngana vyumva kuje mu kabare numva umenga birangoye cavuga ati reka ngende nze kuraba ngene bimeze antiretene nanyoye shitseyo nicaye amaje inyuma ndaraba nyene ibiko biraba nyene ariko mugabo sinabibona neza ariko mugabo ndibuka buri mu guca bagize tuyadukina twa drama nayo kantu vy'ukuri mbonye uburyo bayikora gakina kagize ikintu kambere mu mutima wanje ndumva vy'ukuri ko nkeneye Imana nkabona abantu bahari bararyohewe baranezerewe ndibanejewe iyo nagiye jya munezero wamaze nyango nk'iminota bameze nk'isaha imwe mugabo mwanya wariyo mugabandi munabanezerewe je mvuyeyo mbabaye n'udufaranga nari mfise naduhejeje ntangura kwiyumvira tune ubuzima gute ndataha ariko muga ntashe ntangura kwiyumvira ivyumviro byo gukizwa uba wibuka kajya gakino ivyo kavuga agakino karekana igikorwa c'umusaraba kegana igikorwa c'umusaraba nubwo ntaye bwa bitahure neza ariko nabonye mwo Yesu ntangura kubona ngene harimo ikintu cyo gukiza cyo gucungura rero ntangura kumva ko umutima wanje hari ikintu gitangwa gudodora rero entreta nuko vy'ukuri n'ubuzima narimbayemwo hari ikintu cyo kuburitiro kweli najyama mu ijoro nka buritiro nkatangwa kurota nabi numva vy'ukuri ntangura kumva ko nkeneye Imana rero umunsi umwe nagiye gusengerayo ndabwira numva batanga kuvuga ibintu byo kwiga kubatizwa hama canda baza ngene bimeze canda baza mugenzi wanje yarahari camubaza ati none ibintu bimeze gute yaramaze ati warihanye ndavuga toya hama cambwira ngo urazoza ejo umunsi we dutangwa kuja kwiga candagenda bacarambwira ubutumwa bwiza candihana rero maze kwihana niho vy'ukuri na urugendo nenda rutanguye bakubwiye iki uvuze ko bakubwiye ubutumwa bwiza bakubwiye iki vy'ukuri icyo bambariye banyeretse igikorwa cya Kristo icyo yaje gukora mu isi ko yaje gucungura abanyavyaha atangura kunyereka ngene umuntu ari umunyavyaha kubw'icaha ca Adamu na Eva banyereka ko ivyo umuntu ashobora kuba ariko arabamwo mu nkurikizi z'icyaha harimo tumva umunezero kutagira amahoro kumva umuntu vy'ukuri yorondera ibindi bintu atangwa kumbwira ivyo karambarira nasanze biko bihuye n'ikinogo nari mfise umutima atangwa kumbwira ngene Kristo ari wahazoga ingo bwacu hanyuma vy'ukuri ntahora yuko jewe intango yanje ivyo narondera vyose mu munezero bidakwiye ariko ko nkwiye kwizera Kristo nkihana ivyaha vyose nagenderamo hama nka mu bugingo bwanje rero havyo nagenderamwo hama numva fashe ingingo kuvyihana hama nakira Kristo maze kuva yo gusa ikibazo nagize kwa kuva ati nani ibyo bintu bizokunda inzoga zokunda kunda ziheba canke ibyo bintu runaka tutugenda mu bintu vyinshi ariko mugabo Imana yagiye binshoboza hama camba ndatanguye urugendo rw'agakiza ntangura kugira inzara y'inyota ijambo ry'Imana ntangura gusoma ijambo ry'Imana nukuri narisoma nubwo ntabitahura ndafise ikibazo ico gihe umaze gufata iyo rugendo rushasha ndumva ko wagize inyota yo gusoma ijambo ry'Imana none uba warabandanije usoma ka gacupa uba warabandanije uri muri vya bindi vyagenze gute kugira ngo bihinduke canke umaze guhinduka gufata urwo rugendo vyaciye biheruka nyene ikintu canangaje no kuntu vy'ukuri maze gukizwa numvise ya nyota yose yeze ya nyota yose yaraheze nari mfise ahantu akunda guca mvuye kw'ishure bari bafise akabare mugabo bakaba bafise na frigo
iri ahantu ubona uciye mu barabara rero ndahaciye nayiraba nkumva umenga ndatanguye gukorerwa ariko mugabo nibuka ko nakiriye Kristo nkumva vy'ukuri haca mbandanya biratinda birahera muri jewe yanyota nta munsi n'umwe wigeze kuva wakiriye Kristo usoma ku gacupa cyane sinasubiriye vraiment sinasubiriye no hano ahubwo natangariye ubushobozi bw'Imana hama ndabandanya nsoma ijambo ry'Imana biga imbere yaho wari waragerageje kuziheba canke kugerageza kubivamwo ivyo bintu canke ntiwari bwabigerageze byahindutse ugezaho wakiriye Yesu nafashe ingingo kenshi nakubiye ko natanguye kuja gusenga kenshi byuka mese mu gatondo kumara njya nti kumbure njyanga bimbuza ko kumva Imana njya nibi ntangura kuvuga ati je nanu itabi ndabati ndari hevye nagenza so kuno nkamara nk'indwi nari hevye ariko mugabo nkumva inzoga ntanga kugabanya ariko mugabo nafata inzoga imwe nkumva yanyota itabigarutse hatangwa nca mperaho rero hoho nkacanwa rero nyinshi nukababaza naragerageje mu buryo bwinshi ariko mugabo ntivyakunze ko nshaka kuziheba rero cenda madogiye guntu bwo gukizwa ndabandanya urugendo uko mu ijambo ry'Imana numva zingiza inzara n'inyota uko mu ijambo ry'Imana numva ntangwe gukunda Imana vy'ukuri mu gusenga ntivyafata nasenga nkumva kumenga oya ariko mugabo kandi vyanangoye kubera ko no mwishengero maze kwinjirayo narabona abantu basenga hano umuntu ya tugije amaboko ya ryohewe yajyamye hasi ati bijya n'ivyo bakizwa n'umunsi nawe tukuzura umuntu w'umunyamasengesho cyane mbega byaje buno nyene byagenze gute je novuga ngo ngira ngo ni nka deliverance yabaye kuko nabi manze kwinjira namaze kwinjira mu ishengero nabona abantu basenganye ati bijya bintu n'ibintu by'ukurenza yego narasenga mugabo nkumva ko harantagera ariko mugo umunsi umwe vuga ngo ni Imana yangendere tiko turasenga ntangura gusenga ndagira ahantu ndatakara ku buryo abandi bahejeje je nsigara mu je nyenza kuri tuva abandi bose batekanye ko barandaba gutya ico gihe vyo kwino natangwe kumva ubuzima bw'amasengesho butanguye kuza sino ubwa mbere nabikoranye no kumengana umugirwa ariko ntangura kumva vy'ukuri bitemba rero maze kuba mu buzima bwo kuba mu ijambo ry'Imana gusenga numva bimpaye amahoro numva inyota nari mfise ubwa mbere ibintu nari numva namvia ibintu nari numva umenga nshitse ku mutima cane bitangura gutakaza agaciro bya bintu byo kumva umenga byo kwambara umenga harimo zuto kwambara ntangura kwambara impuzu zisanzwe ndibuka ko ba frere twabana ico gihe abona uburyo navuga ati uwo ni wewe canka je umuntu ajyama bakabona ngiye kuryama directement haca sinzira ubwa mbere naho ushaka kuryama vyukanza gusinza nka saa 8 nawe zitira bakabona nshika mu gitanda ca sinza bati vyo kuri Apollinaire yakijijwe rero ndashima Imana ko muri Kristo Yesu na ronse amahoro vyo kwinumva umuneze numva guhazwa vyo kuri narumvise guhazwa cyane bitandukanye n'ubwa mbere buryo umuntu aba yarondera umunezero ahantu mu runaka ni giki wobwira umuntu ashobora kuba ari mu kibanza nk'ico wari urimo ashobora kuba aruhijwe n'ivyo ariko aracamo canke ashobora kumva hari ibintu ashaka gushikako yumva ari ibintu agihamiye yamara kubishikako uko guhazwa canke umunezero ukamara umwanya rumara bikamara umwanya mutoya agaca guma yumva hari ibindi bintu ashaka canke hakaba ariho n'uwundi turavuga ku bantu babiri umwe agihamiye ibintu yumva yuko aronse ikinyi ariho yumva biwaguwe neza yamara kukironka mugaba kumva ashaka ikindi uwo mubwira iki uwundi wa kabiri n'uwo muntu afise ibintu bimunanije afise ibintu nimba ari izo nzoga nimba ari izo ngeso mbi canke nimba ari ivyo bintu byose yumva umenga biramuremereye byamunaniye guheba aguma afatira ingingo ngo ndabivuyemwo ndabihebye akaja kubisengera akaja hana ari yabikanka kuvamo nibiki wo bwira canke wo hanura abo bantu babiri kugira ngo nabo bagire kuri yo ntambwe mwagezeko jewe cyo noshobora guhanura umuntu nk'uyo vy'ukuri nk'uko nari nagerageje navuze yuko niga muri secondaire nahiga kurondera kumva ko n'umuntu umustar akomeye
narabe mu byo gutamba kugira ngo numve ko bizyo ushaka guhaza umutima wanje ariko ntibyashoboka ahubwo vyanjana ahantu nza kwisanga ndi kumbaho ubuzima bwa comparaison kuri gahiga ibintu runaka byo ushaka kuzuza navuga ngo ikinogo cyo mutima wanje ariko ntivyakunze rero by'ukuri nta handi hantu nabonye nagiye kuronkera amahoro atari igihe namaze kwizera Kristo kumbura umuntu wese abafise ama ambition ni vyiza cyane ariko mugabo ayo ma ambition uburyo yifuza kuyagerako nibaza yuko umutima w'umuntu udashobora guhazwa ni Imana nyene uhaza nciga muri primaire narumva nkeneye kuja muri interna bati nzotora ko nje muri interna maze kwashika nari yumviye gusaba kuyumvira ngo mbaze nkabona abantu mu 10 niga mu windu cyajyano je nzohashika maze kwashika naho kwati n'abantu muri premiere kumbona umenga n'abantu bubahitse nzoshika uryari maze gushikayo ntamwe kwimvira muri kaminuza ndagerayo naho nyene ariko mbere bakora waguma wumva inyota vango umutima w'umuntu wamufise ahantu ugirane ugomba kugira ariko mugabo ntushaka kuhakora rero nagiye kumva vy'ukuri umunezero wanje umunezero uguhazwa kumva vya binogo vyose byari mu mutima biheze maze kwakira Kristo mu buzima bwanje numva vy'ukuri umunezero numva amahoro numva hariho kuba utikompara kuko haba hariho no mu buzima turabandanya hariho twari kumwe abageza aha undi bageza aha hakagera iyo vy'ukuri dahagijwe n'Imana wamwumva umenga yo wasizwe wamwumva umenga abantu bagusize handi abandi bageze ariko mugabo hagijwe n'Imana wumva uramahoro wumva wobandanya kandi ufitiye confiance Imana kandi wumva wizigiye Imana ikindi nuko vy'ukuri Kristo arabohora hariho ibintu vyinshi twaragendeyemo cyane twarahuye navyo hari ibintu umuntu wese ashaka ko ari kratinya yumva ati none naho nokizwa nani kinaco cogenda navuze ngo hari ibintu numva vy'ukumenga navuga ati ndakijije ariko mugabo ibinye ndaze ntibizokunda ariko mugabo amaze gukizwa Kristo yaramaze yo nyota yavyo Kristo yayirangije hamanza kumva vy'ukuri mutima ndahagijwe nza kumbona kunesha vya bintu runaka nabona yo kumenga sinoshobora kurekura ntangura kumva umunezero mu mutima ntangura kumva guhazwa n'Imana eno munsi ndashima Imana ko Kristo ariwe munezero wanje ariho hari inkomezi ibihe bigoye ntibibura abari ibintu duhura navyo ariko muga muri ivyo nyene abariho kuremeshwa n'Imana abariho kugwana ariko mugabo Imana iri kumwe natwe kuko isi irafise iditwereka ari vyizana kwereka ibintu bimeze uko ariko mugabo hamwe n'ijambo ry'Imana hamwe no gusenga no kwegera Imana umuntu ashaka kubaho vy'ukuri akabandanya urugendo neza kandi yizigiye Imana kandi vy'ukuri anezerewe cyane ego amen cyane urakoze cyane Apollinaire nashaka ndagushimire cyane ko wemeye kuza ukadusangiza ivyo Imana yagukoreye ingene yaguhakije ingene yakubohoye Imana iguhezagire cyane murakoze cyane nashaka nshimire namwe ko muradukurikirana mwavyumvise Kristo wenyene ni wabohora kandi washobora guhaza umutima wawe nimba uri kuraca mu bibazo nimba wifuza kuvugana n'umukozi w'Imana nimba ushaka kubohoka nimba ushaka gukizwa hariho nimero uza kubona inyuma ya kino kiganiro uyandikire hari abakozi b'Imana biteze kukumviriza biteze kuguha umwanya kugira ngo nawe ushobore gushika kuri iyo ntambwe twumvise Apollinaire yashizeko Imana ibahezagire cyane tuzosubira mu kiganiro gikurikira naho ubutaha